nyene karononye yoko none ibintu umuntu kamufata nk'inyamaswa gutyo ntavyo wabonye yarononye ibintu vy'agaciro ubunyamaswa nk'ubwo umuntu bwakiye akavyemera naho bavuze ko abantu barabakeye ngo ndusufise ubunyamaswa mu mutima hungana nk'uko werega umukozi n'umuntu paketi arononye iryo kosa biba yarakoze niriye utuma umufata nk'uko nzokubarira nta na kimwe wumbarira ico mama ndakubwire ibiri inyuma yavyo nzobimenya uzewe nukuri kw'Imana nukuri raba ngaho hepfo raba aha hepfo urabona raba ahantu handitse subscribe ukore subscribe nukuri kw'Imana uco kubita na jeme hama na commentaire ushireko nyimba washimye utashimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko tiniki nukuri turabasavye basha nukuri tuba twitanze namwe nimugire subscribe bavuga subscribe hari abazogira subscribe hakaba n'abazogira sabone mu gifaransa ni sabone mu cyongereza ni subscribe basha muze muraraba neza muduhe subscribe ko natwe tuba twitanze basha aho shira subscribe nukuri natwe turitanga nukuri turabasaba ishari ry'urukundo Yo Sose ntiyari wewe Satani yari yakwinjiye mu mutima wawe ko ushaka kubikorana humura je narakubabariye by'ukuri nkuko twabivuze twabonye ko urubanza rwaryoshye cyane iryo kosa biba yarakoze niriye utuma umufata nk'uko nzokubarira nta na kimwe wumbarira ico mama ndakubwire ibiri inyuma yavyo nzobimenya watanga imbara ngo nyina we yaragwaye araduka aho inyuma y'ibi nzomenya ikintu kirimo iri banga ntibazi ko riteza kumenyekana urabana n'umuntu ntumumenye kandi ufise umutima umeremereye kuko mbabarira none sindi umugore wawe nkenegere ni waba ushaka imbabazi kuri jewe hamagara ubanza usaba imbabazi uyu mwana uyu uraza kuronka imbabazi wanje ibirenze aho ni urusaku baragenda oshe mvurande ubu koko nk'ubwo hano ubwo nusabirako rengana bicoroshe
bana biwacu na Cicanyiro bana biwacu na Cicanyiro Cicanyirungu na Cicanyiro Cicanyirungu na Cicanyiro. Yose kwe watevye vuba kubera mushika atariho yarari nasekuza atazi yo nagiye afende chavraze sio blayo nesi wayinguri eko naona yuko nzi gucagura Nendo naguma ndagusoma none vipi safi mshasha na furaha kuona mimi tu hayo munyamuji wenyewe kwera wewe sigasiga kwera wewe agasaha keza Jesse ni wewe usasi nzi kuyisoma wambaye ikintu utazi gusoma sheri nawe yabisari urabona ngaha aka kaburungu urabona ngaha hari 12 twakako hejuru uruburungu runini haba hari 12 haba isanga 12 haba hari isanga saa 12 ukuna joke hapo saa sita basi iyo ikirundi haba ari isanga saa ikirundi saa sita isanga saa sita haba ari isanga hadi 12 basi uzongurira igaya yindi imwe y'abantu barugu okay uri umunyamuji haje 12 haba ari saa sita rega bambaza aha naho rero iki kiburungu kinini biba ari bitatu iyo sanzo hikwa ndayiguhe yigumye uzurapende zotuma ndayiha mama wa yo nayiguhaye uzurayambara nk'irobega hanta yonze urayizi nuko nyewe uzoyimenya nzokunayigisha neko wajeze nyene gitari ngiye kuvugisa cyo rarangira cyo wagutse nesanzwe ndagifise kirarangira rero cyangwa gucurangira karimba ka kubona tu kumbona akarimbo no kuririmba kundo mudiho yohe hai video nayo video nayo urazi giswa uramaze kumenya gasore gake amaze kumenya agasohoye gake hajya mwe muca mutukana oya ndaza gusigura basi mu kirundi avuga kipenzi cha roho yangu lize roho yangu ya kutamani shada tundari nalofanya moyo wangu kuwa bora lize rafiki yangu ya karibu lize rafiki yangu wa karibu banzureke Lizi nani nitwa Lizi rafiki yangu wa karibu utakimba jiji nona ako wakakuye Lizi rafiki yangu wa karibu bisigura Lize
umugenzi wanje umukunzi wanje azomba hafi ibihe byose nkunda cyane rafiki yangu wa karibu usanga abantu unshika ku mutima oya nukuri sinagutse basi ndaza kurimbira kikirundi yo nukuri cyene batari nasi numva kare bavuga ndagukunda cyane shirika nije no gukora indirimbo ngaha nyene nayo shobora basumviriza zo gukorera indirimbo yitwakora mariage mba tuzoca dukora nk'akarimbo tuvuga dushima Imana nushimwe Mana warakoze iyo ataba wewe ivyari gushoboka nushimwe Mana warakoze iyo ataba wewe twabona ubwiza bwawe akakagushituye ambiza yashe ndakubwira twamara gutwara sivyo kuri mariage ako karirimbo nzogukorera ibitero rwawe nzondirimbira oya kwanza ntizije nzobigukorera wewe uzovyikorera wewe sivyo je nzokora refre gusa ndabikuye sivyo uzobikura mu mutwe uvyandike nyimbo uzomugenza akakwandikira je ntazomubwira ashe tubanze tuganire kwamba rero sivyo turabe reka nikijegerashi nivuza umbe basi uzano ukijitwa nyina karirimbo nyine nanje shiye uraryohe iraita angrenage nito bifaransa ndabizi ko ntiye zozo ndakwigisha basi n'amayinite oya kabakita kapigisho nziza rero she uno munsi nagutumye ko ngaha kugira tuganire tuyage urabona ibintu vyagiye biba ariko nibaze kubayeho neza atakibazo je rero ikintu nyamukuru ndagutumiyeko je naravye ndavuga ati reka ndabe nyarutse ibintu kugira turabe yuko ibintu vyova mu nzira je amafaranga ndayafise sawa rero nifuje yuko mu kwezi k'umunani dushobora kubirangiza tugakora ubukwe kagenda neza aryohe shere kabasima ikintu umbwire nyene ko abusuri kurambwira ari ukuri hari akantu hano bapfa ngo beni bragi nawe usanga uri kura bragi beni bragi nganuko nyene nawe uranyarutse ibintu shere oya ntidupfa kubinyarutse sivyo je ndashaka yuko ndakwambika umutamana bose babiraba abagusuzuguye ndazi bazobira aho ndi bose bazoza ujya muhungu n'umugenzi vraiment Adonai n'umugenzi kandi atyoza kubyanga n'umuvyeyi wiwe mbere na mama we bakaza ugiye uzogenda kubatumira uzogenda zomurungikira invitation Adonai uzobasanga muhira muhira murungiye ku telefone n'ibyava oya nta kibazo zoyimurungikira nyenda mubwire ko ndamutumiye sawa none wimva gute cyemva neza aziko nyene ko twikundaniye imyaka yo kubaka turayifise twese wewe wumva kugeze neza na mama ntiyonyankira urageze ndageze imyaka 200 yose
Yawe kweli. Wabonye inoma yawe. Wabonye inoma yawe. Nge ntazana abampovyi no munsi. Bisaza ho. Ngiye akakuru keza. N'umunsi nanateguye ko ndakunda kuzana hanyene. Ndayikubwirire. Ninyoni idakakara. Washatse kunzana y'ahantu hameze nkaha. Bien sûr. Atavuyo ataki birabihari. Haratuje friend. Tuzoze twizira hanyene ahubwo. Soratuzanga. Nawe mbwira umisi wabaye mwiza cyane. Mushika wafashe neza. Ntaco damuburanye. Nta na kimwe friend. Yo. Disanzura. Basira kubya kandi kana. Sivyo? Basaze kwikima. Niyo mpamvu bakwiruka. Oya. Oya. Tera kandi karirimbo basi. Akandi karirimbo. Tuba dutana. Utayi wawe. Nukwemera hataragera. Nabanje ko kwamba kwarundi. Oya. Karasubiza karimo kameze neza. Mapenzi, bavuze mapenzi. Nagaswe wakamenye. Ndakakuvugiriza. Sa? Mapenzi aisha kuingia. Ndakakuvugiriza karimba karyoshe. Kavuga ngo iki? Ni wewe muvandimwe, ni wewe niringiye, ni wewe uzima bwanjye Imana yanyereye. Ubana ntibakakuze, ubana biruta byose, Imana nayigarutse. Ni wewe muvandimwe, ni wewe niringiye, ni wewe uzima bwanjye Imana yanyereye. Ubana ntibakakuze, ubana biruta byose, Imana nayigarutse. Ubana ntibakakuze, ubana biruta byose, Imana nayigarutse. Kararenze. Subiremo akantu havuga ati ni wewe muvandimwe, ni wewe uratse Kinyarwanda, ni wewe niringiye. Murakumva. Kumva. Umuntu avuze ati ni wewe niringiye, abavuze ngo iki? Umuntu avuze ati ni wewe niringiye. Wewe niringiye. Umvise batari kubyumva. Menga bapfutse ngo ni wewe shaka. Nizeye mu buzima bwawe uzombera umugore wanje. Basi nawe ati ndakubwiriza uco kandirimbira nawe naje ko nakurimbiye ko ari we niringiye. Cenzo kuririmbira kandi agent. Oyo nawe akandirimbira nawe undirimbire ati ni wewe muvandimwe, ni wewe niringiye. Urazi je ntako nanateguye cenzo kumbe nagateguye. Ndirimbira nawe kama. Nagateguye. Abasa kandi kavuga muri Sunday school y'umwana akavuga why will not forget. I will not forget. I will not forget. I will not forget. Oh my dear, I will not forget. Oh my dear, I will not forget you. Mweshere warabaye Bwongereza. Je narize chef, narize kumukuru. Ne Ako gasigu. Oya, ako gasigura. Ati I will not forget you. Bavuga ati sinzigera nkwibagira mu buzima bwanjye. forometi. I will not forget you. Sinzokwibagira. Umva naho hazobiki mu buzima bwanjye uzoguma urimwo sinzokwibagira. Oh my dear mukunzi wanje nukuri je ntabwo nzigira nkwibagira. Niko ndakurimba n'imitoma ncisha no mu cyongereza. Nzobaza umuntu numva inge ari byo. Nukuri nivyo. Nivyo.
uraberewe cyane nafatire mama hanyuma mama umuhungu umwe nakubwira cagiye yari yaje kureba Madonnayi aje kunyandikira ko agomba zingahe takwe akaze ngawe umviriza rero ukuri ndaryohewe urazi igituma ndyohewe yewe umviriza rero urazi ikintu kinezeye nuko ubiyagura mu kuganira nawe kandi kakako karatifikiye mu nzira kandi wiyumva umviriza mwananje mazi ko nawe ubwenge utabubuze urabizi nanyite akagucika uzundabe uzuriro ndawe ukarekana ubwe abahungu ni bake yoncika gute n'ingene ndamurwaye ubonye mu mugwi w'abantu 10 abakobwa baba ari 12 ntibazi ndanje uramuzi turiruka gerageza udakone sashobora genda rero none je nibaza ko nakenewe oya mama habwo niyashika nshuti twicarane muri sale tugumane kugira ngo mfashe kumuganiriza sivyo gatoya mugabo kubera yakinga kabuza adashira isoni imbere y'abakwe nakibaza aje rero nshuti yego chance inge ndabo ibyo mba ndakura kubata mpozi tugira sawa mama Sawa. Ecco. Sawa. Marcos. Bila mukobwa ari hehe? Ndabona ngacagiye. Umukobwa yaciye ngacagiye. Kwanza Adonai yagiye. Adonai ahantu yasembuye Papa ndamubura twavuye ku telefone kare mugasinzira. Nyine byagenze ko adateba nibaza ko nyaruka yambwiye ko namusanga ngaha nyene. None wa mukobwa si hari. cy'umukobwa mbwira nawe ndabona Wa mukobwa cyagiye naza canga mukozi ngira nonye ubunye ariko nawe urihuta nta nuko ndanakuze imana utagura kumbaza abakozi vure moya nawe basi reka mvuze mpamagare mama kuramutse ivyo rabimbaza hari okay kanda muhamagara amahoro isa yego cyane yego kari murakoze imore none intore kweli turashima namwe ni sawa no kwitura yego mushitsi yaje hano muzima ariko mama niwe yaragishika niho gishika musize abandi bakomeye abandi ni sawa harakomeye yego yego ngo Kate urunganwe rwawe amahoro isa yego cyane yego kari murakoze imore none intore kweli turashima namwe ni sawa no kwitura yego mushitsi yaje hano muzima ariko mama niwe yaragishika niho gishika musize abandi bakomeye abandi ni sawa harakomeye yego 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 ngo Kate urunganwe rwawe yego yego mu bisanzwe
ahari urunganwe hagendera urundi niko bimeze yego mwisanzure Keti muzimana wa musore ayihehe nayinje kuraba sinzi ahantu haroye sinzi ahantu hagiye yari ngaha mu kanya ari ku mashini nari mu dukopa reka mbanze ndamuzimana rero muzimana yego tubazanire icyo igihe ari cyose nta kibazo Ego muba ino hafi ego ntagufi nyene ego aya mu Kigobe niyo tuba kabisa mu Kigobe mu Kigobe ndahazi ego hari abagenzi dukorana imirimo ya business ni heza naho nyine hameze neza ego nyimbuzi hajya buyoya yahora hajya nyene okay sawa ego ni byiza natwe Ketian umukobwa wacu umukobwa w'intore umukobwa twareze umukobwa n'ukuri atanangoye mu mibereho y'ubuzima kandi ntagwaragurika umukobwa ameze neza cyane yego ni umwana w'indero asha amashuri nyine yarayize yarahejeje ubu rero turindiriye kugira tumwinjize muri business nawe atera imbere nk'abandi bana yego kabisa ni vyiza no windero nyene Ketia nyarutsa ingo nyarutsa yego tumaze ibisi dufise umukozi hama none yaragiye umva cha twaubije kuba tuvyikorera yego yatuzoro muwundi zoro muwundi vuba kabisa ariko nukuri yarankoroga karakana kabi kinzigo sinagakunda kuntu kari kameze sinzi karankoroga ukuntu kagataha ijoro Ketima n'umuntu karibu rero yego murakoze cyane Suarez turi kumwe karibu mama nana kimwe karibu mwicare nta kibazo dusenge kugira dufungure na fungura sako oya Imana yabihezagiye ntaco biraheza yego reka dusenge kugira dufungure data uwerugororotse turasengeye izifungwa turasengeye data n'ururugo turasengeye data fungu manu Israel mali utekatira bigakomera iyo vuze ijambo rirashika dusengeye izifungwa data ibitagaragaza byose mwizifungwa ndumva ubushobozi bwawe ndumva imbaraga zawe ndumva data ingufu zindi zawe ahantu ndumva dati izindi mbaraga mu izina rya Yesu turasabye kirenge kizima ivyayiri mu isi ya data turasabye humanike katika jina la Yesu data turagusabye abari wowe wikorera ikimenyetso cyawe gishike mu izina rya Yesu Kristo fire katika jina la Yesu. Thank you Lord, thank you Jesus. Asakalaba satakalaba tsha. Fire. Mwakoze Yesu, mwakoze data, mwakoze kirukiro, mwakoze sena w'amahanga, niwe mutananirwa, niwe wishura, ishije, amen. Mwakoze. Murakoze wapungu ndabona yatevye ntashobora kubandanya agenda ntashobora kubandanya murakoze uyu muntu asa nkaho cyane niwe wari wazanye
umucuti wawe Erega mama nanje sinzi base nukuri ntavyo murinzi mbabaje ntugire ngo naha gusa ngo baze bimenye aho igihugu cyose kizobimenye yuko ngaha aye dutanga ibintu by'ibi urabine tumarama sire nakubwiye mugabo mama nanje sije kisoba havyumvira igihugu cyose kizobimenya tugira ingorane ibara ryaduke ubure n'umugabo kubera ivyo impfumu murekera kagashano we urabine ngene tumarama ntawe aha rero twatuzi ngo turamufasha none hera turamurekuye kandi tumurekuranye n'icyeyi urabona mama kiturabona ndamureka mama nanje naramushura none wari umurose reka mama nawe ugomba ucunyere kiturabona tumarama ndandagaye mu bandi bavyeyi bararizogwa aho mwibara hose ntaco nambariye papa we nawe nabimenyera aranyica kera wisense nyarutsa ntiyagira umuntu yigira ngo asange ivyo bintu turabona kera hakukake nabisange ngaho muri izo ngo twambara ibara Yo, Aimé. Mariage. Wow. Mama. Invitation ya Aimé wabibona? Aimé ko. Aimé mama mugenzi wanje. Wa mugenzi wanje wona ubwo yatwiganye. Afisa mariage narize urabona bamaze kumpa invitation ni ibintu vyiza avyibona ni ibintu vyiza vraiment tugira mariage na wa muya yahora ngaho ntuze yarize mva hejuru rero uravumvuye mbere amakuru mashasha tuzaniye rero kiraza kivumbura tutazi niho kiri mariage ahubwo ni ugomba ugire mariage ni mushika agomba agire mariage uja kutwicira umunsi twari mu mahoro tunezerewe turi mu mahoro anaye ko mbona umenga ntimunezerewe tunezerewe niki ariko umwana yogire amahirwe yo kugira mariage ntimunezerewe uba ukwata amahirwe afise be papa John wifuza ko ngira mariage hageze uzoyigira sivyo wigirira ubu ntiharagera ndindira isaha y'Imana Kate ni winumire baramushigikiye papa Kate twarinjije ingorane yatwaye umugisha umukobwa wawe bisigura yuko umwe bw'abagabo hari ibyo byo nacara ngaho urabona ibi bintu urabona akakaga kari muri urugo urabona akakaga kari hagati ya mushikawe na mama wawe aje byose nabibonye ko yafashwe nabi byose iki byose urabona ko tokwankiriza ikintu umuntu abantu twibabariza hose
ugasubire kurerera utwenda neza usa neza waaa yamasaka Marene mufashe Naza kwa umukozi w'ibahagurutse nabwo rero bakamufata byo bari tutabahagurutse cyane saneza wala neza cyane ya DJ yaza kuri ready kugufasha uzomari imbeho mu gihe cy'igikonyozi habuze byinshi ariko ntiwabyumvise ufashije namwe muyera zo gukunda cane ndagusonere ndakubahe kukuru w'agaciro he mukunzi wanje haguruka dushime yatugiriye neza gushize isezerano haguruka dushime Imana yacu yatugiriye neza gushize isezerano dushime Mana warakoze Nushimye Mana warakoze iyataba wewe itwabona ubwiza bwawe Nushimye Mana warakoze Nushimye iyataba wewe ibyari gushoboka Nushimye Mana warakoze akamuvuma biraryoshe cyane rwose umusitsi uba mu kingana arabizi cyane ko isawa ego yagiye muri mundu yagiye mu mwuka wera napfane na Marene bararyohewe cyane Marene uri kubikora neza cyane amasimensi kuwage Yesu nashimwe cyane Yesu ashimwe rwose byari biryoshye nize reka urya mugeni tumukomera amashyi asa neza araberewe aririmba neza kandi turabona ko n'umukunzi wiwe yaryohewe umukunzi wiwe none ni sawa neza cyane murashobora gusubira mukavyagira mu byubahiro byanyu turabona yuko urubanza ruriko ruragenda neza yego kandi murabona kuva mu ntango Imana yabanye natwe gushikana none umunezero ndabona ko ari wose naye twagomba mu cyubahiro ciwe ari amutama yambwiye neza yuko umunezero umusaze mu mutima wiwe wuzuye umunezero ashaka kugabira aba bavukanye aba bageni harimo n'umukobwa wiwe kaze cyane mu cyubahiro cyanyu mutama amashyi menshi kuri mutama amashyi menshi kuri mutama nanjye ndi umwe n'umuryango kuvuga yuko ndetse ngaha umuryango ushaka kugira imirimo yacu aduteye iteka kuri iyi si wa none sinovuga umunezero ufise jewe urarenze biranyegere rimwe n'iboneka rimwe mu muryango w'umwana wawe kuba duteye iteka nk'iri ukumva ko natwe tukamutera iteka imbere y'aba bantu
nije natwe je narangiriye amukoze kubagana ni umwana umuryango yakuze neza biragorana rero jewe mfite kubagana mpagaze ngaha imbere y'abantu b'umuryango jewe ndamwigeze iteka rikiri umuryango ndamugabiye izirondoke nabo barondoke ukuri abishi mubana kuvuga ibintu byose bigeze birareze imana ibabigisha kandi ikomeze kubasiga amavuta iyo ugiye ubundi yavuze ngo uwamakara ashobora kuba murazi ko urugo rushasha ruba rumubuye urabona ko mwaje munezerera urubanza rwabo hariho n'abandi bashaka kubagabira hanyuma azanama numva umuntu ahagurutse akavuga ati je nakugabiye amezi 12 yanwaye nakugabiye n'ibi none abafise n'ikindi bashobora kubagabira barahawe ikaze mu cyubahiro cyane Yesu nabahezagire abashimashi kuri plane baciye mu bintu byinshi cyane abantu barambuye kugira ngo twishakire baza kumvira ariko sinigeze n'umunsi n'umwe ndatwumviriza mu matwi yawe burya rero nagarabwira akantu kamwe iyo umuntu mugiye mufiraza nyuma akamenya wa kabiri wa gatatu mugasimba bye byose biza bibageranya mufika wamupfuye rero aba nabo reka tubageze Imana yarabikoze ihabwa icyubahiro baratsinze urugamba no munsi igiye kugenda neza urabona ko ari nabo badutwanije makino kibanza rero umuhungu wanjye yamugabiye imbere ya mwebwe mwumva yabiye umuhungu wanjye hanyuma n'icya kabiri nacyo yamugabiye n'ubwatsi uyu muntu azorima mu isu azorima ibyo Imana irahezagire namwe bahezagire maze gushyigikira umure ikarekezagira n'amajyambere menshi usanga neza abasibe ari gusoma byiboneka kandi mwanabyibonera aberewe cyane asa neza urabona ko ari umusirimu none tumuswaje kugaba inka namwe wese mwari muri rubanza ndatswa n'uburyo bwo kuryohera abavukanyi bagize none hariho n'abandi bifuza kubagabira reka dusabe ngo abo biganye abapromosiyoneri baze ngaha imbere nabonye ko ari timu ndende muze ngaha imbere yego wabaserukiye acashikiriza kaze cyane kaze munezerewe nyarugire kaze cyane araberewe kaze cyane shikiriza kuri kutima tugire Kristo nagaze tugire Kristo kandi nagaze kama natwe dushimiye Imana cyane bamwe mu biganye na ebe twaje kumukeza ku ntambwe ishimishije cyane ateye bibaza ko si bya bose batera intambwe z'aho n'abarangiza n'ibintu ariko wewe ukuri yadukorera ibintu byiza yagiye kuramba hanyuma ugerageje kumuvuga ko gatoya uyu mwana yari aciye ubwenge uyu mwana atakubagana ndetse muri kaminuza niwe yanatwigisha n'ibintu by'ibiharuro araciye ubwenge cyane umugore amurose kuma arasukura kwama
twifatanije n'aba bagenzi banjye twiganye twamuteguriye ikintu kimenyereye cyane ariko gifasha wiwe si kimwe ibibuguru by'ingurube bishika kuri bitatu amashyi menshi kuri ibibuguru by'ingurube nino amvelope ariko bimaze ko twagerageje kuvunagura wewe azokumenyera igikwiri cyo kumuha n'umufuko w'amakara urugo rushasha ruragoye abo twagendanye rero bafashe gushikanyire aka kagame n'umukozi amashyi menshi yavuze ngo yari umwana mwiza n'umusimere n'umushinga nawe n'umushyeeme murabona ko yagize ubugeni kandi n'umufasha mwiza madamu wibaza aratwiringa agasorera karatiba mu ifoto mugire nyine bivange neza aho mwiganye muri kaminuza rimwe kuri ibyo biguru byose umugabiye muri masibike yongeye ko amezi 12 bako mutamubara amashijero kandi bavuga musaneza murakoze cyane abo Ndibuka ijambo rimwe nakubwiye navuze ntisinyikwakira ariko isi yakwakiriye neza uyu munsi ndayishimira ashaka kumera amashima kuko icyo abana b'abantu twifuza si cyo kibera umuntu ariko icyo Imana yifuza ku muntu nicyo kibera umuntu ndagomba gufata n'akantu aho kubatsa kundi bwoko Caramente sinibajije yuko Imana nari gufise ku mugambi ayo mpamvu umwana arafata kuri icyo bari Porque eu vou siku nari gutegereza kuba mu mubyeyi nategereza kugufata nkakugumira umubyeyi yahetse Mubana nakubabarira byabaye byose narabyibagiwe hano yagira ikintu cyose wakwisiga mu mutima wawe kuko narakubabarira ibyo bakoze byose nanjye ndazi ko atari wewe yari se yari umugwaneza zose ntiyari wewe Satani yari yakwinjiye mu mutima wawe ko ushaka kubikora humura njye narakubabarira Nashimesh Kumana turabona ko yabasaga hari abagabira abateza bahezagira anabasaba n'ikigongwe by'ukuri nk'uko twabivuze ndabona ko wangishe cyane turanabyibonera
no kuri uyu mushyenge aza n'ukuri akavuga ijambo n'ukuri hakari uteyite ku muryango ndetse n'imana yawe ushikije amasezerano basezeranye mu rukundo rwanyu hari benshi bavuze bitazoshoboka ariko imana asabana ngo yivuguruze Ushimwe Mana warakoze iyataba wewe ibyari gushoboka Nushimwe Ushimwe Mana warakoze iyataba wewe ntitwabona ubwiza bwawe Nushimwe Mana